ari commentaire nasomye mu gatondo kuri Facebook umuntu yabajije ngo mbega nabo muri Kristo Yesu nawo nyene barashobora kugugwa ku marembo y'i Babuloni. Haleluya. Haleluya. Nibaza ko ngiye kwishura kuri kino kibazo. Luka 11 turasoma dore ku murongo wa 20. Reka maze mvuge kino kintu kubijanye n'ivyo ubwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana n'ubwami bw'Imana kuko ari ubwami butekewemwo amabanga. Igihe zo kumva ikintu kivuga ubwami canke iryo jambo ubwami ubwayo ni jambo rishatse gusobanura yuko hariho ibinyegezwa vyinshi bitekeye aho hantu. Ikintu kimaze gucika ubwami haba hariho ama mystère, haba hariho ibinyegezwa, haba hariho amabanga. Kubera ko icubahiro c'Imana yacu birivuga ngo no guhisha, ariko icubahiro c'umwami no guhishura. Turiko turavuga ibijanye n'ivy'ubwami bw'Imana, Yesu yakunze kuvuga ngo ubwami bw'Imana bumeze. Ntigeze avuga ngo ubwami bw'Imana yavuze ubwami bw'Imana bumeze. Kuko ubwiwe niwe bwami bw'Imana, ariko ntashobora gutanga insiguro mu mwanya mutoya bivaye n'abantu ariko arabwira. Nico gituma akunda gukoresha ijambo ngo bumeze. Mani majambo ariko aragerageza kuzana abantu kuko bari kure mu bijana gutahura ihishurirwa nuko kumenya, arababwira ngo bumeze kugira ngo bagerageze kwisitiwa canke bagerageze gutahura, bagerageze kubona, ariko nyene urumva nyene bagerageze kubona. Incuro nyinshi imigani Yesu yaciye ivuga ibijanye n'ivy'ubwami bw'Imana. 90% y'imigani Yesu yaciye ni imigani yayigereranya canke yayihuza vuge gute n'ikintu gisa n'ubutunzi canke uburyo mu bijanye n'ibifadika. Usome Bibiliya yawe ubutumwa bwiza ngo bwanditswe yaba na Matayo, yaba na Mariko, Luka na Yohana, ubwami bw'Imana uraza gusanga incuro nyinshi Yesu yagereza kuvuga yaguma zanamwo ikintu c'ibijanye n'uburyo bw'ibifadika. Impamvu nuko ibijanye n'uburyo bw'ufatika nta bwami bukomera budafise ubutunzi. Hanyuma mbwa murabingene Satani ari umugome, ivy'ubutunzi bivugwa gake uyu munsi mu bwami bw'Imana. Pourta Yesu yabivuze incuro 90%. Haleluya. Haleluya. Impamvu si yindi, ubwami hano muri nosi bukomera kubera ibintu bibiri. Ubwambe nambe ni kubera ubutunzi. Yavuze ngo nta ukorera abami babiri. Abami babiri Yesu yavuze, yavuga Imana akavugana n'Imana iri nyuma y'amafaranga. Si kubw'ubusa Mamon yayivuze, ariko aravuga ibijanye n'ivy'ubwami bukorera hano muri nosi. Hanyuma murabe neza kino kintu, ubwo bwami bw'umwiza ariko avuga yuko bufise entité yitwa Mamon. Mamon en fait ni entité satanique iri hejuru y'ibijanye n'ivy'ubutunzi. Ntidushobora kuvuga ubutunzi nituvuge ubudandaje, nituvuge urudandazwa. Nico gituma no vuga tuza kuvuga vyose biza kuza ahantu. Amarembo y'i Babuloni nta kindi kintu akora uyu munsi ariko akora urudandazwa. Hanyuma nababwiye ko ibijanye n'urudandazwa muri buno bwami butaboneka ikiza imbere s'amafaranga. Domande yose wogira uyigirisha ukoresheje ikintu citwa umushaha. Nico gituma abana bamwe muri twebwe n'abakuze bari ngaha mwarabaye abana na mwebwe babajanye kubakingiriza, babajanye kuba bavuga gute oya pana kurucanco, oya kurucanco uri kwa muganga. Igihe badutwara mu nzu z'abafumbo, Jesse ntibantwaye mvugiye abandi, bagiye kugira ngo
ugire protection kugira iki iyo ivyo ndaje kubivuga mu mwanya kugira ngo urinzwe. Bamwe bagerageje gukoresha amazina ateye ubwo umuntu bakamwita rupfu kugira ngo urupfu ruzere gumve yuko n'umugenzi wiwe hanyuma ntirumwegere murondera ko byinshi. Ariko kandi nubwo byabimeze gutyo iyo bagiye kuri abo bantu bibaza ko bafite pouvoir yo gushaka kuziga mu buzima bw'uwo muntu, hari ikintu baca bakora cyo guca indasago. Indasago iyo baziciye umuntu mwo kwibaza igituma baca indasago. Umuntu wese aguca indasago mu bantu b'abapfumu n'ibiki baba bakeneye amaraso. Abarebu 17 ku murongo wa 11 ijambo ry'Imana itubwira ngo ubugingo bw'umuntu buri mu maraso. Ni kuvuga ngo icyo babagiye kurondera nivyo bashaka protection, tiko ndakibura mu Kirundi, bashaka kurindwa, mugabo bakabanza gutwara amaraso. Inyuma y'ayo maraso hari ikintu kindi bashaka gusaba, amafaranga canke ikindi kintu c'igitungwa, mugabo namnyene baza gusanisha namu. Nico muri monde ya sorcery bita medium, ikintu apara amaraso yiwawe ikindi kintu kikurepresent dans le monde spirituel. Kubera iki ayo maraso? Magatoya Abarebu 17 ku murongo ucimpa mu Gifaransa. Mukivuga ngo kuko ubugingo bw'umuntu buba mu maraso. Ubugingo bw'umuntu buba mu maraso. Nanje shinze kwaba ku gicaniro ku bwanyu. Bavuze amaraso bakavuga ubugingo bace bavuga igicaniro. Turiko turavuga ibijanye n'ibicaniro. Turiko turavuga spiritual trading, spiritual transaction. At the gate of Babylon, it's all about your soul. Umuntu hari muri Kristo Yesu, umuntu uyuhe imhemu yiwe. Ariko umushaha wiwe nturi muri Kristo Yesu. Gushanga turi kumwe. Umuntu mwese ni mubizi Roma 3 dimensions. Umuntu ni mhemu. Havuga ko umuntu ari ubugingo canke umushaha. Umuntu ni mhemu ifise umushaha iba mu mubiri. Iyo umuntu akijijwe imhemu yiwe ibicitse 100% imhemu ya Kristo. Iyo ntacyo Satani yo yikorako. Kiretse turasa kubivuga. Umushaha ari bwo bugingo bw'umuntu bushoboye kuza aho buniya canke aho buza bugakorompa imhemu, kuko ivyo abantu bibaza ko umuntu akizwa rimwe bikaba biheze, jevyo ntavyo nizera. Abaheburayo 10 ku murongo wa 26 ijambo ry'Imana ritubwira ngo, nyarukiza gatoya, iyo umuntu yamaze kumenya ukuri, nyarukiriza kuko namba dukora ivyaha, mumvirize ejo zoba ndiko ndavuga imhemu yamvutuma yamanuye abantu ibakora, kuko burya rega na Satani yahoze mu bwami bw'Imana, mugabo yaravuye umunsi nakiriyo. Hari n'abandi bapavenye gushika mu bwami bw'Imana kubera ikorwa cyo kwizera umwami Yesu, mugabo aravayo barirukanwa. Sije ndiko ndabivuga n'ijambo ry'Imana. Umviriza, namba dukora ivyaha ibigirankana kandi tumaze guhabwa kumenya ivy'ukuri. Uyu n'umuntu akijijwe n'umuntu adakijijwe. N'umuntu akijijwe. Kandi tumaze guhabwa kumenya ivy'ukuri, niba habasigaye ikimazi c'ivyaha. Ku muntu ageze ahantu atangura kumanipira ukuri yamenye, pempote ko izina ryiwe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo rirafutwa. Nico gituma Yesu yavuze ngo azovuga ngo vamwankora biziramwe sinigeze ndabamenya, ngo bazovuga ngo twasenda abadayimoni mu izina ryawe. Ndabaza umuntu asenda abadayimoni uyo n'umuntu pagani. Umupagani afise ubushobozi bwo gusenda abadayimoni. Ninde asenda abadayimoni? Uwakijijwe. Mugabo iyo
ugeze ahantu ikisico cigwa ciri munsi je ndiko navuga ibijanye n'ubudandazwa mugabo ntibaze baba benshi hariho benshi tuzotangara bavuze ubutumwa bakoze bikorane ariko azovuga ati vaho mwankora bizira mwene majambo iyo ndabitegereje ndababonamo imhemu y'umwamikazi wa Babuloni. Tugaruke rero hariya muri Baheburayo. Mugana shaka ingeka 27 nyarukiriza. Ahasi mu isezerano shasha. Ariko haba hasigaye kwitegana ubwoba. Kugira iki? Gucigwa ko itega no kwitega umuro w'inkazi uzorigata abansi b'Imana. Umwasi w'Imana ninde? Nuyo muntu amanipira ukuri. Niyo muntu ashaka kugera ahantu ivyo birahari twame tubiganira n'abakozi b'Imana. Hariho inyigisho zihari ngaha muri kino gisagara yuko umwana w'Imana adakora icaha. Umuhungu n'umukobwa bagasambana, umukobwa ati twihana gize ubati ni nturamurikirwa n'umuco wewe. Ugomba ugira iki? Ntibikere ko tusaba imbabazi. Barafuse ibijanye no kwihana. Umuntu yakoze icaha ngo urumva ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ngo Imana ngo imurabira mu gakoroboyi kamaraso ya Yesu. Ngo nukeneye kuri ndavuga ngo imbabazi, usaba imbabazi ngo amaraso ya Yesu acafuta ari automatique acafuta. Iryo ni juru irihe turiko turajamo. Birivuga ngo ibisuma n'abambuzi, abamaraya n'abapfumu, imbwa n'abarozi abo ntibazoragwa ubwami bw'Imana. Ku murongo wa 20 umuriro w'inkazi uzorigata abansi b'Imana. Abo nta birebire novuga iri jambo ririseguye. Abavuga ama message be nayo ntibasoma uno murongo. Abantu bagaca bakura bafise kumenyera Imana. Abantu bagaca bakura mu buzima bwica nta gutinya Imana. Ariko ubundi ikizokwereka kutarapfa spirituellement nuko nakantu gatoya gusa kagucafuje ako kanya ubura amahoro nkaho wisha umuntu. Kuko Imana yacu birivuga ngo ni Imana ifuha. Turayibona mu mwanya icatumye Imana yirukana ababa ikanani. Nta kindi Imana yabahoye ubudandazwa. Satateza gupromotinga ama message be nayo kubera iki arakeneye kwiba nivyo ngiye kuvuga uyu munsi inyenyeri zabo bantu. Arakeneye kwiba ama grâce yabo bantu. Abantu arashaka kubaho umugisha mu bifatika mugabo narababwiye sabantu bose bigaragara ko bariko bahezagirwa n'ubwami bw'ijuru. Harabahezagirwa n'amarembo y'i Babuloni. Ushanga turi kumwe garuka rero. Okay. Abarewe 17. Mu gifaransa bavuga ngo ka fasha gusoma ndasoma namba intellectuel. L'âme de la chair est dans le sang. Numushaha igituma bakeneye amaraso yabo sikindi. Muzi impamvu birivuga ngo ubese abacumuye ku Mana ariko ushakana abacumuye ku Mana no ku mubiri wiwe. Nta kindi caha Bibiliya ivuga yuko iyo ugikoze ubucumuye ku mubiri wawe. Yavuze gucumura ku mubiri wawe ucumuye ku bugingo bwawe. Mani majambo uragurishije umubiri wawe. Muhunge ubusambanyi. Kora ibishoboka vyose. Hunga ico caka kuko ni cacugurura umuryango w'ikuzimu. Kuko kiguconnecta n'isezerano ry'uwo muntu. Kuko ijambo ry'Imana itubwira ngo uwimatanije na maraya bacika imhemu imwe na nkuko natwe twizeye umwami Yesu vyatugize imhemu imwe nawe. Nico caha no sema gusa ko affecta l'âme mugabo kandi gishobora no kugira gutusha l'esprit. Ushika ngaha turi kumwe. Mu kirundi bavuze ngo ubugingo bw'umuntu buba mu maraso. Nanje shinze ko aba ku gicaniro. Musoze ngo je voulais donner sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Namaraso a permettre échange. Namaraso a permettre trafic. Namaraso a permettre commerce. Nico gituma Yesu yavuze ngo vzomara iki kunguka isi yose ariko gatakaza ubugingo. Narababwiye isi tuyunguka kuri inde. Ubugingo tubutakaza kuri inde. Nico gituma nta kindi amarembo y'i Babuloni ariko ararondera n'imishaha y'abantu.
maraso rero arya maraso rero kubera ikibeshi nubwo mwakijijwe muracarota iwanyu muracarota biwanyu bapfuye bakibirukako muracakurikiranwa n'ivyakurikirana abiwaca n'ibikurikirana biwanyu nimba amaraso yawe hari ahandi hantu handi abarizwa ivyo bituma aho hantu hashobora kuba exchange nico gituma iyo umuntu adahagaze ngo ashobore kwanira iki tuzokivuga sinibuka kwa Mungu ashobore kwanira ayo ma transaction ariko araba umuntu azokwama misi yose ari victime uyu munsi rero ngiye kuvuga ukungene amarembo ejo nababwiye ukungene amarembo y'Ibabuloni ahagurutsa abami uyu munsi ngiye kwabwira amarembo y'Ibabuloni ukungene atrafika akora urudandazwa ukungene yiba ma destine ukungene abantu bahindurirwa uravyumva ibibanza kubera aya marembo y'Ibabuloni uyu munsi n'ikigwa canje kiri rero ibicanye n'ibituko turavuga ibanga by'ibicaniro amabanga y'amarembo urudandazwa ruba boshobora gukora ku rudandazwa mugabo nimba wewe utageza ahantu uniya ivyo wizeye utangure gucika umwansi w'Imana nivyo hano muri nosi uzoteseka uzobabazwa uzomererwa nabi mugabo izina rya buryanswe mu gitabo c'ubugingo uzoja mu ijuru nk'ucitse ku icumu mugabo urundi namatiko ndababwira sico twavukiye urazi Paulo igihe mpagatoya abikorinto bambere igice ca 5 igihe Paulo ya sacrifice wa muhungu yari yasambanye na bermere wiwe canke mukase hari kintu Paulo avuga garuka inyuma gatoya muri abakiro kintu hari abantu bacibaza ngo turi mu isezerano rya iri sezerano rishasha mugabo isezerano rishasha rimwe amabanga y'ubwami bw'Imana iyo utayamenye ugumuri kana ugumuri mu bebe cyo tuma Paulo ngo hari ivyo ntashoboye kubabwira kuko mukira abana Haleluya umwanditsi w'Abaheburayo yavuze ikintu gikomesha aravuga ngo nuko turengane ivyambere vya Kristo ivyambere vya Kristo ni bijanye no kwizera ni bijanye n'imibatizo ni bijanye n'amateme 6 kuzuka kw'abapfuye mugavuga ngo turengane ivyambere vya Kristo dushike mu vyo gutungana ivyo gutunganywa n'ivyo ubwami bw'Imana harimo nibagiye kuvuga inkuru yamamaye hose yuko muri mwebwe hari ubusambanyi kandi ubwo busambanyi butoba no mu banyamahanga haba ubusambanyi bw'ishano butewe na wa mugore yicaye kuri ca gikoko gifisa imitwe indwi n'amahembe 10 umuntu gucikiza mukasa muri buka Rubeni niki cyatumye Rubeni bo muranyemerera ejo mu papa cyambira ngo wora bitangura mugabo ngo ntubiheze nuko mbafise byinshi mugabo mugiye muza muranyibutsa ndashaka kuzenda bigarukako okay ntacu cangaruka ngaha gatoya unyibutsa naca ndahaza garuka mu bikorera umuntu gucikiza mukase ngo amwabiri next verse namwe mukikakisha and you are arrogant ntimubabare nkuko mwari mukwiye kizoba ariko nakivuga eje kujana n'imwe mu yamvutuma nta kubabara kwa guhari iyo abantu bari yamvute nta romoro baba bakigira nta kwitsa umutima baba bakigira babumva umengo binormal babumva umengo nibisanzwe ngiki cyo Paulo ariko aravuga namwe mukikakisha nimubabare nkuko mwari mukwiye ubundi normal iyo ariko araba ibintu vy'amashano nk'ibi ishenge twabwiza kurira tukaborogera Imana mwe uyu munsi turabibona bikaba juste inkuru zacu impamvu cyatuma tubona amakanguru aguma ariko araba avokte kugira ngo uwakoze ico cyaha akugwe muri mwebwe uyu ni umwana w'Imana ni mwishengero ry'Ikorino mugavuze ngo uwakoze ico cyaha akugwe muri mwe let him who has done this be removed from among you next verse kubwanje naho ntariho ku mubiri ariko ndiho mu mpemu muvuze ngo Paulo aravuga naho ntariho ku mubiri ariko ndiho mu mpemu musoza ngo for though absent in body
I am present in the spirit. Sindi ngahi wanyu muri. Mugabe imhemu yanje irahi wanyu. Muyani mazambo imhemu ntakarimpikira. Ufa meni message sabukiro kibanza. Hallelujah. Hari abantu gushika uyu munsi ababo bapfuye. Mugabo imhemu zabo zikibana nabo. Haro histoire y'umudamu yafakaye. Amaze gufakara imisi yakurikiye umuzimu w'umugabo wiwe wama igihe cyose umugenderera. Kandi igihe cyose akamasanga mu gatondo avyutse bigaragara nkaho yakoze imibonano mpuzabitsina n'umuntu. Avuze mu mubiri si hondi mugabo imhemu yanje nihiri. Imhemu nayo irashobora kwitiza umubiri w'umuntu ikagenderera umuntu. Inayo ni spirituality yindi. Siriko muri ko muranyumva. Mugabo ivyo ngiratuzo bigira muri volume 3. Ariko ndiho mu muhemu nahejeje gutsindisha uwakoze ibimeze bityo nkaho ndiho. Nubwo ntari ariko ndi present kandi umuntu nk'uyu naramaze kumutsindisha namaze kumucira urubanza. Avuga ngo I have already pronounced judgment. Uyu Paul ariko avuga ngo umeze nk'uwo namaze kumutsindisha. Niyo wamde avuga yuko tutaba ubutumwa bwa condemnation. Mugabo ngari karakondana umuntu. Pereda tutubwiza kwiga tukamenya. Hari umuntu kubera ngo ni misezerano mishasha yumvise ibijyana n'urubanza atayiziba amatwi ngo iryo siryo sezerano ndimo ngo uyu Paulo ari misezerano mishasha mugavuze ati umeze gutyo neramaze kugira iki guprononcer jugement on the one who did such a thing. Yaraheje kumucira urubanza. Umviriza urubanza yamuciriye 4 mu izina ry'umwami Yesu mwebwe umviriza ni mhemu yanje. Muriko muravyumva? Mwebwe ni mhemu yanje dukoranye dufise ubushobozi bw'umwami wacu Yesu. Umviriza? Guha Satani umeze atyo. Uyu ni Paulo umuvuga butumwa bw'ubuntu bw'Imana misezerano mishasha. Mugabo avuze ngo mwebwe ni mhemu yanje dufise ubushobozi mu mwami bwo guha umeze atyo Satani. Umviriza? Kugira munyumvirize mutahure neza nubwo muhaye Satani haraho tushika naho tudashika. Avuze ngo umubiri wiwe uranduke for the destruction of the flesh so that his spirit may be saved in the day of the Lord. Imhemu yiwe uyu muntu umubiri we niwe duhaye Satani ariko imhemu yiwe umvirize gina chavuga ngo izorokoke ku munsi w'umwami Yesu. Siko muri ko muravyumva? Komeza? Sisi. Kwirata kwanyu si kwiza. Ntimuzi ko umwambiro muke wambira irobe ivyo mubiretse bizokwandukira ni mhemu izobapopaje. Mugabo mu gice cya kabiri atagaruka akavuga ngo bijya nabikoze kugira ngo ndabe ko munyubaha ariko ngo narumvise ko umeze avuze ngo aze arokoke mubyumvise neza uyu muntu ati ntazorokoka mugabo umubiri wiwe wona amaze kutanga kuri Satani mugabo imhemu yiwiwe ndayihaye chance yuko amwe yo kuyana azorokoke ijuru izojamwo abagororotsi. Muriko muranyumva? Haleluya. Kuko cyanteye kubandikira ari iki kwari kugira ngo mbageze menye uko muri ko munyumvira muri vyose. Ubiza disi ariko uwo muri buharire wese nanje ndamuharira kuko nanje ico mpariye nambari ico mparira ngihariye ku bwanyu mu nyonga za Kristo. Onza cavuga ngo kugira ngo Satani ntaronke itsadutsindisha. Vyumvikana ko Satani ashobora kuronka impamvu yotuma utsindwa. Abibaza rero ko bari muri Kristo bashobora gutsindwa
ngoma ndaba desillusione gatoya. Haleluya. Haleluya. Avuze kugira ngo Satani ntaronke ico adutsindisha. Satani adutsinda habaye iki? Itanguriro igice cya 49 ku murongo wa mbere. Urudandazwa rw'i Babuloni cyangwa ku marembo y'i Babuloni. Uyu munsi tugiye kuvuga traffic cyangwa urudandazwa rw'inyenyeri, urudandazwa rw'amadestine, urudandazwa rw'ibitayega bibera ku musozi cyangwa ku marembo y'i Babuloni. Yakobo ahamagara abana biwe arababwira ati nimukoranire hamwe ndabamenyesha ibizoba ku minsi izoza. Murongo wa 2, mukorane mutege amatwi bana banje mu nyumve ndiso Isirayeli. 3 Ruben, umviriza hano majambo. Rubeni ni imfura mugabo yaguzwe, yadandajwe kubera ikintu ngiye kubabwira. Satani aronka imvo yo kugura ivyawe iyo hariho igisate cyangwa iyo hariho ikintu kibanga giwe muri wewe. Yesu ariko avuga ngo umwami w'isi araje, ariko muri jewe nta kibanza ahafise. Icyatuma Yesu adashobora kuneshwa nuko Satani nta kintu yari afise muri Yesu. Umviriza, umwami w'isi ari mukuze, yamara muri jewe nta kintu ahafise. Muri je nta kintu ahafise. Munyumvirize neza. Garuka rero kwa Rubeni. Rubeni uri imfura yanje. Kuba ari imfura bisigura ubwa mbere na mbere n'inkomezi za Yakobo za mbere n'ubuzibura bwiwe. No soma ivyo nakarenzo. Sivyo gusa bavuze ngo warakarenzo mu cubahiro. Mu Cyongereza bavuga ngo preeminent in dignity and preeminent in power. Mwani majambo uyu mugabo yarafise iso twita ubukuru, ubudahangagwa, preeminence. Harimo ikintu premier. Rubeni niwe yari sanse guhabwa heritage yese Yakobo. Ikintu ari aya niyo ma information y'inyenyeri. Iyo tuvuze inyenyeri na madetail prophétique ya miso yawe hano muri nose. Umwana wese avutse arafise icavukiye, arafise agenda prophétique ku buzima bwiwe. Mugabo iyo Satani aronse gisata muri we, wari akarenzo mu cubahiro. Iyo bavuze ngo wari ubukiri, iyo bavuze ngo wari ubukiri, avuze wari ntukiri kubera icyo yarari caratwawe. Hari abantu benshi muri kino kibanza bari sanse kuba abadasanzwe. Haro n'abari imfura mugabo uyu munsi ugiye kura mu muryango si bari imfura. Abo bateze kuba bariko barabaza amasolution, abo bateze kuba bariko barondera ko inyishu z'umuryango se baje kubaza. Ngo dusanga akahari inyuma n'imfura bahuye vuga ngo grand frère niwe muhererezi. Mugabo kubera ko yatakaje ico kibanza, imfura ikazi kamwita ngo grand frère, mutama. Gurya niwe mutama. Aba mutama kubera iki? Kubera ko hari ivyo adisposa. Wari ntukiri akarenzo mu cubahiro. Yesu kuvuga ubudandazwa ku marembo y'i Babuloni n'icubahiro kigenda. Harabi ivyubahiro vyabo mu mbabarire nakunzora umwanya wo gukora operation canke deliverance ya cancellation. Mugabo ubundi ico mwari sanse kuba sico muri. Spirituellement parlant, tukuvuga ngo wari mugabo ntukiri. Raba yarakarenzo mu cubahiro, warakarenzo mu bubasha. Umviriza ku murongo wa 4. Nkuko amazi asuriranya. Urazi kimwe gishobora kugutuma winyagisha ku marembo y'i Babuloni nuko utaba umuntu ari stable, nuko umuntu ari faible,
nukuba umuntu atwagwa n'imiyaga yari yose ije. Hari abantu batagira personality. Abantu be nabo sinda bakunda mu buzima bw'iwanje. Abo bantu kenshi birangira babaye abahemu. Ndakunda umuntu ego yiwe ni ego, oya yiwe ni oya. Rimwe abana b'umupastor umwe baransa umunana. Duhurira ahantu muri restaurant turaganira bariko baransa impanuro. Kuruma gutoge twabibwiye pastori ngo aravuga ngo ego ngo nta kibazo, guca turamubaza ngo pastor ngo ni ya ego yawe ngo canke ni ya oya uvuga uvuye muhira uheje kuganira na madamu wawe. Bari kumwe arababwira ego yashika muhira umugore ati negative. Agacagaruka ati umviriza negative ntibikunda kandi yarababwiye ego. Ikizokwereka umuntu atazogugwa vyoroshe n'umuntu afite personality. N'umuntu azi kandi azi. Hari abantu ngurumva ngo jewe ngo nukuri ngo unasanze bantwaye ku mupfumu ngo kandi ngo twagiye ndiko ndavyanka nta personality ugira. Ngurumva ngo nukuri yari yambwiye kazontwara. Ngo irisanganya ryashitse ngo kubera ko yari yambwiye kazontwara. Kumbwa mu nyuma arambira ngo biranse ko yihangana nkemeye ko tubyamana aca mpeba. Ngo ndavyemera kandi ntanagutware. Ngira umuntu hari wandi wawe uti bo umuntu afite personality. Haleluya. Gira ama principe. Kuko kenshi abo satani vyorohera kagura ibidandazwa vyabo n'abantu bameze nka Rubeni. Umvizige navuga ngo nkuko amazi asuriranye niko nawe umeze. Kuko nuko ntukibaye akarenzo kuko wuriye uburiri bwaso ukabuhumanya mbere yuriye aja mu buryamo bwanje. Ikintu catumye atakaza inyenyeri yo kubasamurago. Umuntu ashobora kuba yari sanse kuba mugabo ntabe. Uyu ni imfura. Ni Imana yafize imfura zayo. Nabakijijwe. Mugabo zirashobora guhitamo uyu mugabane wa Rubeni. Ibi nivyo bituma benshi bagira iki binyagisha. Ushanga turi kumwe. Uwagiye gutora uyu mugabane agira 11 yitwa Yosefu. Umviriza genda kuri verse 21. Aha 22. Yosefu ni ishami ry'igiti cyama cyane. Ishami ry'igiti cyama cyane kiri hafi y'isoko. Uri hafi y'isoko iri. I told you, no one can rise by himself. Each and everyone, umuntu wari wese ashobora guhaguruka must be assisted. N'igiti cyama cyane kiri hafi y'isoko. Abama hafi y'isoko abo bari amacana. Ishami ry'igiti cyama cyane kiri hafi y'isoko. Amashami yacu arenga uruzitiro rw'amabuye. Muri majambo arenga urudandazwa rwo gaha muri nose. Ibyo boshaka kumasanda kuri we ntibikunda urabirengera. 23. Umvira icyabi muteye. Abarashi baramuteye kubabara. Bamurashe imyami baramuvumbukira. Ariko umviriza icamuzigama nawe kizokuzigama mu gihe gisa nk'ikarudandazwa nguru ku marembo y'Ibabuloni. Atavuga ngo ariko umuheto wiwe wamubanze n'umugwanyi yitegura intambara igihe cyose. Ufameni mesese buri kibanza ari n'ubukuba mu maboko. Mucyongereza avuga ngo yet his bow remained unmoved and his arms were made agile by the hands of the mighty one of Jacob. From there is the shepherd, the stone of Israel. Abihawe n'amaboko y'inyenkomezi ya Yakobo ariyo mwungere igitandara cha Israel. Uyu niwe. Ariko naho nyene muvyibuke bamugurishije muri Egiputa. Muka Potifari yaraje ari karatraka nico ngiye kuvuga uyu munsi. Ari karondera inyenyeri. Urya mugore nababwiye ejo arafise abaja biwe. Arafise abaja de terrain. Yabanungise kuri ya misozi indwi nababwiye. Les 7 montagnes d'influence. Mbabwire ikintu kimwe. Mwari muzi yuko
amasosiyete y'ibanga canke amasosiyete sokete atarokrita uwo ari we wese. Barokrita incabwenge. Ba Daniyeli nari babwiye ubushizi kugira introduction. Barokrita ba Mesaka Abdenego na Shadraka, barokrita ba Ezra, barokrita ba Nehemiya, abazeni. Pay attention. Naya masosiyasiyo cyangwa ama club azarondera incabwenge gusa benshi barafise amabanga batavuga. Muri Egiputa nababwiye ibijyanye na sorcery, ibijyanye n'ubupfumu, tuza kubona mu mwana naco Imana aho y'abanyekanani ubupfumu bwabo ariko bwapemeta urudandazwa bakora ku marembo y'Ibabuloni. Umugore wa Potifari amubonye aravuga ati inyenyeri iteza kuzima. Mugabo Yosefu amenya neza ko inarinda inyenyeri yiwe. Iyo Yosefu aryamana muka Potifari, muribaza ko Yosefu yari kuba unyivurize neza. Avuga ngo nabonye inyenyeri 11 zigira iki zinyunamira. Inyenyeri zasobanura bande? Abahungu 11 bande ba Yakobo. Mbona izuba n'ukwezi ibindi vyaka bindi navyo nyene bigira iki. Yakobo aravuga ngo mwana ushatse kuvuga ko je na mama wawe tuzokunamira. Mugabo irishi vuga ngo ariko ayo majambo Yakobo ayabika mu mutima. Haleluya, haleluya. Gushika ngaha turi kumwe, gushika ngaha turi kumwe. Genda rero tuvuge mu buryo buri pratique. Genda mu vyasho Yohana, tracking stars and trafficking them and facilitating tradings. Ico ngiye kuvuga uyo munsi. Urya mugore nababwiye ari kararondera inyenyeri, azirondera ahantu hose. Nabwiye amarokritima ntaza ku bantu bari bose, aza ku bantu bigaragara ko afise imbuto yo gukomera muri bo. Babona uri umuntu hari gumunyabwenge urahamagagwa. Aba bari ahantu hose. Haleluya. Iyo abona uri kurazamuka aba bantu barakwegera. Swat mu buryo butaboneka cyangwa mu buryo buboneka. Hari abantu Satani ubwiwe. Koromoniyaje Paul Job ndakunda nigishe fise matériel didactique. Tumukomera amashi menshi. Hini mikrofone yindi. Okay. Umunsi tugiye kwigisha turi kumwe nawe. Mugumane natwe gatoya. Okay. Ku marembo y'Ibabuloni, they track the great stars. Bari arashas y'inyenyeri zikomeye. Tuvuze inyenyeri muva ama destiny akomeye. Abantu bazoma personality akomeye. Abantu iyo babitegereje abona mo de potentiel. Raba kino kintu. Ushima ujye mugore yicaye ku mazi menshi no kwikogwa ifise imitwe indwi ari ku gikogwa. Muramaze kubona yuko ahantu hose no mu buzima busanzwe, ndashaka tugire kano kanalize gato turi kumwe. No mu buzima busanzwe ahantu hari ama position n'ama poste clé yo tuma benshi bagirirwa neza. Aho hantu muzo asanga abantu bimbura kimaze. Ahantu bahemba neza uzosanga umuntu yangaje hari kigwaru dubi ku rugeze rwo hejuru. Hamuzoshima ko ahantu kana kari irembo. This is the best way yo kumenya neza ahantu hari irembo. N'ahantu hose umuntu wese agiye kuzana umuco uwo muntu batamwakira. Umuntu wese agiye kuzana ubutungane batamwakira. Umuntu wese agiye kuzana umugoroso umuntu batamwakira. Umuntu wese yotuma abantu borohegwa. Muzi gituma isiguma yiterikare ibintu bisubiza kuba bibi usinye ubwa nyuma ngo si hari.
bamuhembera kwama ariko muri biro gutonda mugakabura umwanya ibitagira ikimazi nivyo vyorosha baguhamagara ukiri muhira ngo uzoshakira uzoze gutonda ukore mugabo ahantu hari clé the key positions the key places aho hantu uzohasanga ujya mugore yarahashize irembo ry'umuntu atabwirizwa kugira iki gufacilita ubuzima bw'abantu atabiza korosha ibintu yama misose ariko arabikomplika nico gituma benshi murushiza gusenga no kurondera Imana no kwisonzera kubera iki aho muca hose muhasanga amarembo y'abantu bameze batyo isoko batsindiye uzosanga uwo muntu akubwira ngo yango hari ibintu bibuze ntabikubwire kubera iki numwaja narababwiye mugenda mu bibanza be nivyo genda mwasenze ugenda udomina ujya mugore afise umurepresenta aho hantu uyu no muhungu wanje nene namwabwiye mu misi kwanza muri nondwi amen Koromoni si umurundi uwo n'umukongomani mugabo aravuga ikirundi abaye mu Burundi umwanya munini iyo bariko baratraka izi nyenyeri swat baragutuma ku muntu agaragara ou bien bakaza bonyene ubwabo mu buryo bw'imwemo uyu niwe nababwiye yarondewe na entité satanique ikora na Leviathan yitwa Maimuna mbwira gato babwire gatoya ingene vyagenze ingene Maimuna yaje kukurondera. Haleluya. Sema kwa kusema nitatafsiri. Ndio. Wakati nimezaliwa mshida sana. Avuke mu ngorane nyinshi. Walikamata wakachukua kimvuli changu wakakipeleka. Bafashe igitutu ciwe baragitwara medium. Washakipeleka mzazi wangu akahangaika sana. Kisha akaenda fasi mwaka akambia mtoto wako tutamrudisha. Mama wiwe ara hangayika mugabo agenda ahantu ku mufumu aramubwira ngo umwana we tuzomugarukana. Wakati alienda akamwambia sasa mtoto wako utafute kuku mbili nyeupe. Kuku mbili nyeupe. Bamubwira ngo rondera inkoko yera zibi zibizera. Ni hivyo. Okay, sema kwa Kiswahili banasikia. Banasikia. None ko mu vyumva. Okay, sawa. Akaenda akatoteza kuku mbili. Agenda zana izo nkoko zibiri. Wakamtuma na shuka nyeupe. Bamusaba nishuka yera. Wakamwambia sasa hii kazi tutaifanyizia Tanganyika. Bavuga ngo ivyo tuzobikorera kuri Tanganyika. Basi bakaenda wakaifanyia mitego pale Tanganyika. Baragenda bikorera kuri Tanganyika. Kumaliza baraheza. Après ile mtego ikakamata kwa kidole kangu ka mwisho. Hanyuma uwo mutego utufata urutoki gwiwe gwa nyuma ruko wapi? Ilikuwa kwa hiyo kidole iki. Gwaru kuko arafizi zacitse muraza kuvyumva. Kisha akasema basi mtoto wako atapona lakini bashava ngo umwana wawe azokira lakini hakuna mwenye ataweza kumgusa tena eko. Hakuna mchawi ataweza kumgusa kwa huyu mtoto tena. Bashava ngo uyu mwana nta murozi numwe zo kongera kandi kugira icakoze kuri we. Basi mama nikakomala hivyo akura gutyo. Kwanza akaambia kama no mtoto hawezi akaza. Bashava ngo icambere uyu mwana wanyu ntazovyara. Basi nikaikaa hivyo wakakuwa na mama kaniambia wana wewe tafuta mwanamke tukoe. Basi mimi nikasema mimi nitaoa na mimi mwanamke mwenye atakia kunizalia mimi na mwanamke shida ya nini. Mama yatirondera umukobwa urongore nawe mbati na jene norongora gute kandi ntazovyara umuntu tuzovyara nabizo imaziki. Basi lakini mimi manyi kwa nikilala usiku iyo ryamye mu ijoro naona niko na mwanamke anavala kanzu nyeupe yamabona ari kumwe n'umugore yambaye kanzu yera na iko na msalaba nyekundu katikati. Agaca agira yambara n'umusaraba hagati na hagati. Basi kila siku nikilala huyo mwanamke tukao tunalala pamoja. Imisi yose yamaryamana ndiyo mugore. Mimi sikuwa na muda kuongea na mwanamke, nikiona mwanamke niambia mimi mambo ya wanawake mimi simo ndani. Igihe cyose yoganirije umukobwa avuga ati ivyo bintu by'abakobwa sindabirimwo. Basi wakati niko mala hivyo nikapata kazi sasa. Acaronka akazi amaze gukura.
nikapata kazi, nikatumika. Wakati mmoja nikalala, nikaota kwanza nimepata pesa. Umunsi umwe aryamye arota yarose amafaranga. Nikasema hii pesa mimi naota nimepata. Achavuga ngo mbe aya mafaranga narose na ronse ni nyabaki. Basi kwa kuangalia kwenye kumsego hiyo pesa nikaiona kwenye nilikuwa kwa balihifadhi. Avyutse aca araba ku musego asanga ya mafaranga arahari. Nikatoa yabirose avyutse asanga amafaranga arahari. Basi nikachukua hizo pesa, atora amafaranga, nikaziweka, arazibika. Basi nilikuwa na rafiki yangu mwa hivi na yeye mganga wa kienyeji, nikaenda nikamwambia mimi nimelokota niliona wameniletea pesa usiku. Ataragenda arondera yari mufumu nawe nyene. Yari mufumu. Aragenda aramubwira ati je narose amafaranga mbyutse mu gatondo yasangaho. Basi akambeleta tuone hizo pesa. Aramubwira ngo genda uzanire ayo mafaranga ndayarabe. Kwenda kumuonesha akasema ilikuwa franga 10 ya rupia. Yari amafaranga 10 y'ikingorongoro. Ya rupia. Ilikuwa nani rupia Alemanye. Cyari kingorongoro mugabo kigaragara nk'ico mu gihugu ca Alemanye c'Ubudagi. Basi akambia hiki ni pesa nyingi sana. Cyangwa ngo n'amafaranga menshi cyane. Akambia basi hata mimi ninde nikakujishe nacho. Cyangwa tereka iki ngorongo nje kukigurishiriza. Kwenye alienda akamwambia hivi tunataka paka mwenye ile nyota yake peke akuje ajishishie mwenyewe. Cyangwa ati oya wewe nitwokigurana nawe gentrondere uriya afisi nyenyeri yiki kingorongoro. Basi naye akataka kukigisa takiniba akakataa kunipeleka hiyo fasi. Nawe yashaka kukimwiba yankumutwara aho hantu. Basi akafika nitafutia wengine wa pastor 3 wakakuja kwangu. Hataza ba pastori 3 iwe. Wakaniambia hivi, baramubwira ngo Mungu alikupatia riski kubwa ya tutachangia pamoja. Ngo Imana guha ikintu gikomeye cyane tubwirizwa gusangira nawe. Basi mimi kuona ni wa pastor nikasema nawe abona nabakozi b'Imana. Nikasema hakuna shida hawatanizuluma watafanya nini. Aravuga ati abani bazonzuruma nawe. Nikachukua hicho kitu nikawapatia. Atara bacaka ingorongoro. Wakaenda. Baragenda. Wakafanya inga 3. Bamara amasomena 3 semaines. Kurudia kugaruka nikamwambia kile kitu changu kiko wapi? Arababaza ati chaki ingorongoro cyane kirihe? Wakakosa mfuko wakakikosa. Barakora mu mifuko barakibura. Basi mimi niko nikabangalia nikacheka sana. Aho bari bararaba cyane batwenga. Kaambia mwe mnajiujisha mwe wenyewe. Arababwira ngo mwe ubwanyu mwari igurishije. Basi nikalala siku 3 wakaambia hivi sasa wakati tulikupatia wewe riski yetu unafika unaipana tutakupatia punition. Hanyuma ajyamye mu ijoro baca baramubwira bana bariko banakwambie ni ule Maimuna ndio ananyelezea sasa. Wa mugore yahoraza kurana nawe Maimuna aramubwira ngo twaguhaye ikintu c'agaciro hanyuma uragitanga tugiye kuguhana kubera ico wakoze. Basi après 3 jours nikaenda ku kazi. Haizi Mr. Ataja ku kazi nikawasha tu mashini yati mashini vidole bitatu vikafika vinakatika. Ako kanyene intoki 3 zica ziracika. Basi mikona bisha fika hivi akimi nilikuwa na yazi nimo ndani baoneshe rumwe go gwaragiye hizi zote zilikatika na hizi zilikuwa zilikatika wakaziunga zariza katitse ari 3. Basi nikabakia nayo maisha yangu hivyo acaguma ngaho gutyo. Après njo siku mwana kalala umunsi mwaryamye nikamota Claude Midogoro iko ananiambia kama umpokee Yesu wewe maisha yako itaribika. Arotabona Pastor Claude Midogoro aramubwira ngo wewe utakira umwami Yesu ugiye gupfa rubi. Mimi kasamini kwangu Muislamu mimi na huyo Yesu wapi na wapi kwanza. Yari Muislamu ati uvyo vya Yesu ari karambada nibiki. Nikasema hapana hii ni ndoto tu. Asababu ati hii ni ndoto nagize. Peta nikalala tena. Arasubira aryama. Nikamota na Midogoro tena ananiambia tena hiyo maneno aseme kama asura kandi kurota wana Pastor Midogoro ari karamubwira ayo majambo nyene. Basi nikamkuta mu biro. Atiramusanga mu biro. Nikaambia bwana mimi nilala na kulota uko naambia sengumeni okoke. Mimi njani ngoma ndo turi kurambira ngo nkizwe. Basi akaambia basi kumwa tutakamataga programme ukuye tubiombeye. Ati umunsi mwe zofata programme duhure tubisengere. Mimi nikawakianza na mkwepa ngamba mimi nende wapi ni kuombea naye mimi ni mkwangu Muislamu nende kwa Yesu kufanya nini? Atangura kuzara mkwepa avuga ati genda Muislamu ivyo bintu byo gusengana nawe navyo. Hiyo siku tekala usiku nikamota tena nakuya wewe wa mugabo we ndio shaka akira Yesu
asura kandi kumurotira igira gatatu yashavuye ati wa mugabo ntushaka kumwakira umwami Yesu. Hiyo siku na Yesu asaba kanitumia mtu. Uwo munsi saa sita acamutuma ku muntu. Ewa gende umamagare nani Sungura zenga tuvugane. Yenda ukamuite Sungura aje tuongee. Nikaenda. Lakini nikaenda nikasema acha twende nimsikilize, vyataniambia ndamuitikia, lakini hivi vitu mimi simo ndani hivi vitu. Anambia ati ngenda mwumvirize mbwa ibi binaza kumbwira ntavyo ndimo indani. Basi nikaenda akanielezea kweli, nikasikia kwa ananiambia kama ni ukweli. Nikasema mimi kweli naokoka, lakini mimi sina kanisa, mimi ndaza kaingia ndani. Munyuma aramubwira ubutumwa bwiza, yumva ni byiza, arihana mugambira ati ngasingirishe ngiro no jamwe. Madami akiniona dimanche natoka naenda, ambia ewa we hivi dimanche unaendaga wapi kila siku? Mugore wakamubaza ati beno newe misosi yuvyuse mugatondo dimanche bugiye. Mimi nilikuwa namdanganya mimi nenda kukazi bwana, leo ananiambia ndatumika. Akachomwesha ati jenge kukazi. Najenda zangu kukazi. Jemba ngiye kukazi. Basi tukaikala hivyo nyuma nikamwambia tu mwanamke ukweli, nikamwambia mimi nishampokea Yesu. Inyuma yahabwira umugore wiwe ati je burya naramaze kumwakira umwami Yesu. Alakisa mwa vile vyote pana document mwani nilikuwa niko nayo ya Illuminati Freemason, nilikuwa naifichika sana. Hanyuma mugabo yarafise document hapo, sasa nitakupa ponge sawa sawa. Yarafise document yari yarasinyaniye na baba Illuminati hamwe n'abaframason. Na madame alikuwa yeye kama hicho kitu niko nacho mnyumba. Madamu ntirazi ko iyo document ifise. Lakini kila siku nikilala usiku bale watu wananifuata. Imisi yose yaryamye mwijoro abantu bamabisi yose baza kumurembera. Ama kama niko na telefone ya Android banapasha kunitumia ma message, programme yote watatumika, kama ni Vatican, watatumika Tanzania, mimi niko nayo mu telefone yangu. Imisi yose nubwo telefone we yaba ijimije niko yambwiye bateza kumuha programme tumusi nama tuyikorera i Vatican, umusi nama tuyikorera Tanzania, ahantu hatandukanye. Basi nyuma wakaniletea roho 6. Umusi mwe bamuzanira imishaha 7. Bakaniambia sasa kamata roho moya uifinye. Navuze gute? Kuikanda kama vile unakanda vitumbua. Bamuzana imitima 7. Nanavuze gute? 6. 6. Bavuga ngo fata umwe ufyonde. Nikakamata takufyonda, naona picha mtoto wangu. Agiye gufyonda agacabona ishusho y'umwana wiwe. Kasema hapana, kumbe ananiambia nitoshe mtoto wangu. Kumbe bashaka ko ntanga umwana wanje. Sasa bitu wewe nishakula ni kitu gani? Mimi na yeye siyaombaga kitu hata siku moja. Rudia ndani? Vitu vyabo, ibintu vyabo na kimwe maze gutora. Nta kintu kimwe arabwigira tora mu bintu vyabo. Basi nikalamuka hiyo usiku nikasema mbyume, nikaomba. Umunsi aravyuka arasenga, na mtoto alikuwa analia sana yeye saa. Umwanya agace yumva umwana wiwe arikararira. Sasa iyo wakati ulikuwa ulishaokoka au? Ndiyo, nilikuwa nishaokoka. Yari yamaze gukizwa, atangura gukurikiranwa nayo ma esprit arondera ko atanga umwana wiwe. Ico yashaka kubikora, umwana agace yumva arikararira cyane. Basi nikaenda kwa Claude, nikamwambia pastor mimi. Aragendera amubwira pastor Claude kandi mimi niko na kitu kenye nilikuwa nilifichika, lakini naona kama nafika kumwisho hicho kitu natani kitoshe. Aravuga ati jewe hari ikintu nanyegeje kimwe nababwira, satani agira access kuri twebwe bivanye n'igisata afise muri twebwe. Yarakijijwe mbwara amasezerano atarononsako. Araza aramubwira ati jewe hari ikintu nari narabitse kandi ico kintu ntaco nigeze ndakubwira, atari ko nshaka ndacikureko kugira ngo ntagire ibibazo. Akambia basi ukikamata wewe peke ukilunguze. Asema ati wewe genda ugiture wonyene ubwawe. Nikamwambia hapana, mimi nikilunguza zile esprit zitarudia tena, ndakuwa naziona kila siku. Asema ati jamwe no kwenda nkaturi iyo document ziga mhemu zigaruka zongere kandi gusura kunkurikirana. Nikakikwe hicho kitu, nikamwambia kamata wewe utende ukilunguze. Taramubwira nti wewe akira ugende ugiturire. Basi Jean-Claude akakichukua akakiweka kama likilunguza kama lifanya paka leo sijamuulizaga. Acaragitora agishira mu biro we n'uyu musinzi sinamubajije ingene vyagenze. Basi njoo nikaona nyumbani paka hivi niko na amani, ubafise amahoro, niko bien na mwanamke, hakuna shida hata mwa kabisa. Kidogo nataka tuelezeye ile wakati wa kuwa
wanataka kuinisie kwa Freemason na mnaenda ku manda kukaburi na ule mtu kutoka Brazzaville alikuja kukufanyia zile mambo kwa ufupi. Wakati mimi nilianza kuingia wakati nishakuwa na akili sasa nimeanza kujitafutia mpeke maisha. Igihe kimwe ariko ubuzima ubwenge amaze gutangira ubwenge. Nikamwambia sasa wazazi yangu mimi nataka sitaki kuingia mu linye yenu, nataka nitafute linye yangu ya mimi mwenyewe. Aravuga ngo je sishaka kubandaniriza muri linye yanyu, shaka ndondere linye yanje. Basi njoo umurongo wanje nyene numva sisirugira aho nkomoka ivyanje. Ni mtu wa kwanza alikuya palikia mtu mwanatoka Congo Brazzaville. Hachaza umuntu avuye Congo Brazzaville. Basi sasa alifika hapa wakaambiwa na uko na habari. Ataraza aramubwira ngo uzina makuru. Juu mimi wafumu wote wapa Burundi mimi nawajua. Uyu abafumu bose bo ngaha mu Burundi nta numwe atazi. Na wote wananijua. Kandi nabo baramuzi. Bakaambiwa ne bako muganga mwaliku ya ule ndio mwenye atakuweza. Bacharavuga ngo haro umwe azoza uwo ni wazogushobora. Basi wakati alifika tu hapa alifikia Mutanga, wakaambiwa alifikia ku Mutanga. Uwo muntu avuye Congo Brazza araza ashikira ku Mutanga. Basi mimi nikaenda kuonana naye. Acaragenda kubonana nawe. Wakati nilifika pale akaambia Peti unataka kuwa Freemason? Nikamwambia ndio. Acaramubwira ngo we Peti urashaka kuba Freemason? Aramubwira ati ego. Basi akaambia mbo ikala pale tuone nyota yako kwanza. Aramubwira ngo icara hajya ndabi inyenyeri yawe. Akatizama nyota yangu akasema aritegereza inyenyeri yiwe. Asiko mtu mkubwa sana. Acabati wewe uri umuntu akomeye cyane. Wewe tutatumika pamoja. Wewe tuzokorana. Basi akaambia tuli ya kwanza wende shota maji pale. Aramubwira ati genda uvuma amazi harya. Kukunya kidogo ingine kidogo mwangia kwa pesa yako. Unywe buke buke urindira amafaranga yao. Nilikuwa nilipeleka noti ya $100. Yari yatwaye inoti ya $100. Après akaitia ku tiroir. Achaishira muri tiroir. Après kidogo akaambia pesa yako wanaikubali. Ataravuga ngo amafaranga yawe medium. Amafaranga yawe bayakiriye. Kama sasa papier duplicateur andika nani beni unataka vyote. Atazana rujya rupapuro gwera aramubwira ati andika kivyo ushaka vyose. Akanipatia na bike rouge nikaandika. Acha amuhani karamu itukura ambwira ni wandika tangura kwandika. Unaandika jina lako. Wandika izina ryiwawe. Unaandika jina la mama yako. Kaandika izina rya mama wawe. Unaandika jina la mama yako, la baba yako. Kaandika izina rya papa wawe. Unaandika jina la babu yako. Kaandika izina rya sogokuru wawe. Unaandika jina la bibi yako. Ukaandika izina ya nyokokuru wawe. Nyogokuru. Mjuu nani mukila kitu wanaanzia kwa asilia ndio napanaga njia ya wewe kuingia kwa Satan. Rudia ndani. Asilia. Inkomoko. Ndio inakupatiaga nani inakupatiaga sheme yako ya kwenda kwa Satan. Niyo iguha umuryango canke inzira yo gushikira Satani. Wakati nilifanya hivyo akaambia unataka pesa ngapi? Ataramubaza ngushaka amafaranga ngahe? Nikaandika nataka $500,000. Atarandika ngushaka $500,000. Basi akaambia sinye chini. Atamwambia ngo sinya munsi. Nikasinye. Arasinya. Kumaliza akaambia kesho utakuya. Atamwambia ngo ejo uzogaruka. Kesho nikarudia. Buke yaragaruka. Nikapita mbateme ya moto. Achacha mu mubatizo w'umuriro. Basi nilimaliza. Bilifanyikaye. Bateme ya moto. Bateme y'umuriro nibwo ndababarize ndabizi yuko mugumana ibibazo. Bateme y'umuriro mimi nakamata na ikala mbele kama gisi tuko na pasta. Mimi naenda mbele ya pasta hivi. Aje imbere nkuko yoba ari imbere yanje gutya. Nani pasta anakuwa na kitambala keupe. Akatafata gatambara kera. Anantia kwenye kichwa. Agachashira ku mutwe wiwe. Alafu anakamata ingine kitambala ya rouge. Akatafata kini kitambara cha rouge. Anafika na kinifunga kama vile medaille mu mushingo. Agacha kimufunga mu izosi. Alafu anafika anaanza prière. Agachatangura gusenga. Ukuneko agasenga. Ndio tuko tunaenda nani mu dunia ya pili. Uko basenga niko baja mu ijuru rya kabiri cyane mu isi ya kabiri. Unajisikia gisi uko naenda juu unasikia kama vile hewa unasikia kama vile kapiko kana kupita eko. Wewe urumva umengo numuyaga mwinshi kumbe muri ko muragenda. Ukishafika mnafika ku barriere ya kwanza. Hama bashitse bashika kuri barriere ya mbere. Wakasema karibu ni mgeni wetu tunawaletea.
akavuga ngo nimuze ati ndafise umushitsi ndabazaniye. Alafu yeye akafika na baki pale. Wagacha sigara inyuma. Kisha wakafika wananipeleka ku biro ya sita. Munyuma cha mutwara kuri biro igira gatandatu. Basi kwa biro sasa ndio nikaenda nikafanya contrat. Acaragenda agira contrat uhana. Mbo kumaliza contrat nikafika narudia. Amaze guheza kuri contrat aragaruka. Basi nikamkuta pale akambia twende. Acaramubwira ati ngo rero tugende. Funga tena macho. Ugara amaso kandi. Tukarudia tena mpaka tena pa mdunia. Kumwe bagenda bagaruka kandi mu mubiri. Akambia sasa kesho tutakiwa kufanya sacrifice. Acamwira ngo ejo rero uzoza dutange ikimazi. Mbo akafika natoa $200. Acafata $200. Akanipatia. Aramuha. Wende ununue ile kanzu ya mweusi. Atigenda ugure ili ya kanzu yirabura. Mbo ununue na kana kaboka ya mweusi. Ugure naga huzu ko munsi kirabura. Ugure na shocks za mweusi. Ugure na mashesheti yirabura. Ugure na magaya ya mweusi. Hamwe na maga yirabura. Ufiko naenda ulete kisu ya mupya. Uchugenda urondere imbugita nshasha. Ufiko nda uze kondo nyeupe ina tashi hata moja. Ugenda ugure intama nyamweru. Byote nikaenda nikavinunua. Vyose aragendera bigura. Mbo akafika nituma na pako bougie hivi nauzwa 250,000. Iyo bougie yaguguye 250. Na ye bougie nikaenda nikainunua. Iyo bougie aragendera urinunua wapi? Mu Asiatique. Acagenda muri Asiatique agura iyo bougie 250. Iyo bougie 250. Basi nikavitia pale. Aragenda bishira ngaho. Akaniambia sasa 6 ya usiku tutafanya hii kazi. Acambwira rero ati saa 6 z'ijoro tuza gukora iki gikogwa. Basi mimi nikajua saa 5:30 nikalamuka. Acamenya ko saa 5:30 aza kuvyuka. Nikaenda. Aragenda. Nikakamata taxi kambia nipeleke mu Asiatique. Acaragenda bagenda Asiatique. Kufika pale bashitseyo. Kumbe ule mtu wa Congo Brazza. Wa muntu wo muri Congo Brazza. Alifika nakimbia. Kumbe yari yirutse. Juu mimi nilikuwa na mission hata kumtosha ipeke sacrifice. Nilikuwa nataka nimtoshe yeye mwenyewe. Vinawezekana si baba yangu. Ni baba yangu na ndio babangu mkubwa kumshinda hata baba mzazi. Nilikuwa nataka nimtoshe yeye sacrifice. Urumva wa muntu wo muri Brazil yari yiruze kuko niwe yagomba gira ikimazi arabimenya carahunga. Wakati alikimeni kafika pale kambewa na Dieudonné alienda. Bachavuga ngo Dieudonné yagiye. Alikamata envio ya saa 4 ya usiku alienda Kinshasa. Avuga ko yafashe indege ya saa 4 z'ijoro agenda Kinshasa. Pakapita 3 jours akanipigia simu. Inyuma y'imisi 3 aramuhamagara. Na kutumia mtu mwatatoka Kenya atakuingiza. Ndakurungikiye umuntu avuye muri Kenya ni wazo kwinjiza. Basi huyo mtu akafika hapa Burundi. Uwo muntu arashika ngahe mu Burundi. Akanipigia simu. Aramuhamagara. Akanikambia uko wapi? Uri hehe? Akambia tukumbane na pale permanence. Ati turi kuri permanence. Basi mimi nikapale permanence, mimi kumwangalia tu hivi nikamwona njoo liko kule nikaenda kumsalimia. Amubonye ntibazinanye mugabo amubonye yaciye amumenya ati nuri. Nikaenda nikamsalimia wewe njoo Papa Willy, akaambia mimi njoo Papa Willy. Ni wewe Papa Willy ati ego nije Papa Willy. Na mimi njoo Sungura wewe ndio donali kutuma eko. Akasema twende sasa. Ramwe ati tugendere gukora ivyo teza gukora. Mbo hiyo siku akaniambia bwana unafanga hata kidogo hapa. Nikamwambia mimi hapa niko na 300 francs tu mu mfuko. Aramwe ati nta mafaranga ufise. Aramwe ati amafaranga 300 gusa ku mufuko. Mbo akasema mbo il faut nikupatie naona kama ima siku kuna crise nikupatie franga kidogo ya kula kwanza. Aramwe ati kamanda gwa amafaranga yo gufungura ndabona ko ufise ubukene. Basi akanikatia ile franga 300 nikamtilia pale ku meza. Acha muhaya amafaranga 300 ashira ku meza. Akaambia onde pale kumasanganzia kwa watu wanapenda kukanyaga ulete udongo ya pale. Achamwe ati hari abantu hari bariko barabumba genda ari kumasanganzira uzane ubudongo bwa hariye. Nikaenda nikachukua ile udongo. Agenda zana ijovu. Akaambia leta papier duplicateur. Aramwe ati zana urupapuro gwera. Basi tukachukua zile franga 300 tukatia ile papier duplicateur. Achafata ya mafaranga 300 na gwa rupapuro. Alikuwa na kakitabo kadogo hariho agatabo gatoya. Akaanza mapriere pale. Atangura gusenga ngaho. Akafanya priere. Aragira amasengesho yiwe. Après kuya kufungua ile mwakali ka kitabo. Agiye kurugura muri ka gatabo. Tukakuta pako $200. Asanga harimo $200 na 100 euros. Na 100 euros. Akaambia hizi franga wende ukazifundishe ni za kwako za kula tunatoa mkonte yako ya kuzimu. Aya na mafaranga kuzimu baguhaye genda uburayajya. Basi mimi kaenda na nikasema sasa hii pesa tunapasima
wakati ni mafobie hii kena nao kweli watanikamata kweli. agenda afise ubwoba ati nibaza kwibaza ko ari amafaranga atari ari amafobi. Nikaenda pale kwa Sioni nikaita échanger au moya. Amagara muvunja kwa Sioni. Nikatoa kwanza $100 nikampatia. Amwa $100 ya mbere. Basi akaangalia akasema franga yako iko bien. Ambia ati amafaranga ni sawa meze neza. Akafika na nivunjia. Acha ramuvunjira. Sasa nivunjie ngafika navunjisha zote. Acha amuvunjia acha avunjisha yose. Nikampelekea zile pesa zote sikutoe mwatamu ngambia mzee hizo pesa njoo hizi. Acha ramubwira ngo amafaranga bamvunjie. Akasema hizo pesa sio za kwako ni za kwako wewe uende ukule. Izi sizi wanje genda uzifungure. Mwezi pesa utoshemo uzemo mayai 3. Saramubwira ngo ariko muri amafaranga uze kuguramwo amagi 3. Nikaenda koza mayai 3. Agenda gura amagi 3. Nikazikalala chini ya kitanda yangu. Acha ashira musi kitanda chiwe. Basi madami akuyo kama pako watatu kilala mule chini ya kitanda yeye anakuja kwambewa na hiyo siku nikakuwa niko mkali sana. Madami akiniambia kitu namfokea sana. Ambewa vitu gani kunisumbua. Ico gera afisa makari menshi madamu wagirageje kumubaza ikintu yaca mufokera gose kamubwira amajambo maba kamutuka gose. Basi busubuhi nikalamuka ugatondera vyuka nikachukua ile mayai yangu nikatoka nikaenda. Atoraya amagiwe aragenda. Kufika kule akamwambia mzee ile mayai njoo hii. Aramubwira ati amagi wantuma. Basi akakamata ile mayai atora magi akafika analeta maji mkinju kama kinju ile kinju kubwa. Azanija kinju ndende akatia hapa kwa kichwa yangu. Atashira ku mutwe wiwe. Ile kinju ilikuwa maji ya baridi kafuwa maji ya moto. Yari kinju rimwe amazi akanye mugaba atangura gushuha. Après akambia kamata ya maji njoo utakoga leo. Achamwira atakira ya mazi niuza koga uyo munsi. Njoo unatosha uchafu wote wa kimaskini. Achamwira tukuniko wikura ku buchafu bwose bw'ubukene. Basi akambia kesho sasa utafika na kuya tukupatie hizo pesa zako. Ati ejero zochuza tugoye amafaranga yao. Basi mimi kufika pale akambia tuende ma prière tuje gusenga. Pakakia diplomate. Hacha haza kagasha koshye kakati. Mrakabona kaba diplomate. Basi kufungua ile diplomate tukakuta zile pesa ziko ndani. Akuguru yasanga kuzuye ya $500 million yari yasabye. Après wakambia hii franga utazikamatia hapa. Achamwira ati amafaranga rero ntiyatorera ngaha. Utaenda kuzikamatia ku grand bureau. Achamwira ati woza kuzitorera kuri biro nkuru yacu. Basi nikayo kama grand bureau panafasi ngo katanibeba tu nikajua kama nifasi ya kawaida. Wera ziko grand bureau na hano basa kumutwara bisanzwe bajane. Kumbi tunaenda paka Mbanda ku makaburi. Kumbe bari bagiye ari ya kumpanda kukaburi. Akambia we utakuya saa 2 ya usiku. Ambia toza kuza saa 2 z'ijoro. Alafu saa 6 usiku ndio tutaanza kazi yetu. Akazi kacu gukora saa 6 z'ijoro. Basi saa 2 nikasema acha nyende. Ataravuga ati sawa jewe ibyo naza kubigenza. Ngamba madame mimi naenda kisa sitalala hapa ndakuya kesho asubuhi. Asezera umugore wiwe arafata urugendo ragenda. Madame akonza unaenda wapi? Ngambia wana ugiye hehe? Menda buiza ku kilio tena usinivurugi sana. Aramwe ati jengeye mu bwiza mu kilio kandi ntusure kungora. Basi nikafika nenda paka Mbanda. Ataragenda ari ya kumpanda. Basi tukaanza ma prière pale. Bacha bagenda batangwa gukora amasengesho. Basi kaburi mwe kafunguka. Imva imwe iruguruka. Bo pakatoka imo mwanaume Mwarabu. Hacavamwo umugabo w'umwarabu. Basi kufika kanisalimia. Ashitsi aramuramutsa. Na mimi nikamsalimia. Nawe aramuramutsa. Basi akasema karibu kukuya ku mlango wa pesa. Ataramubwira ngo karibu ku muryango w'amafaranga. Basi kumbi ule papa Willy na yeye alikuwa anataka kunitoa sacrifice pale. Kumbe wa undi weri nawe yateguye kuza gushikana ikimazi uyo nyene. Sasa asilia ya kwetu ndio ilikuwa kunitosha pale. Mwumvirize rero ivyabaye. Inkomoko yiwe canke aho akomoka igisekuruza ciwe nico cashobe kumukiza aho hantu. Basi hiyo pakakuya pepo mingi sana. Hacha haza umuyaga mwinshi aho hantu. Ule papa Willy akaenda. Umwe papa Willy bari kumwe akukanya araguruka. Basi nikamwona babu yangu ndio mwene anakuya mbele yangu. Achabona sekuru wiwe ni waje imbere yiwe. Akanyambia hivi wewe uko naangeka nayo vyote utavipata wewe tumikisha tu nguvu zako. Aramubwira ngo ivyo ukeneye vyose uzobironka ariko wewe koresha nguvu zawe. Na kawaida mimi sikuwa natafuta pesa. Jewe rero gihe nawe ntiyarasanzwe ari umuntu warondera amafaranga. Nilikuwa natafuta zangu tu nizae. Wewe gusa yarondera ayo yoronka guzagura gazovyare. Basi akaniambia nakuzala utazaa. Acha mubwira ngo no kuvyara uzovyara.
Basi nikatoka pale nikaenda kunyumba. acava ngaho asubira muhira. Lakini nikaenda na ngamba sasa babu, sasa hapa abapolisi watanikamata mbarabara. Acaramubwira ati none gasokuru abapolisi nabaza kumfata mu ibarabara mumva ko hari Akasema sasa wende. aramubwira ati wowe genda, Hakuna mtu atakugusa mbarabara. nta numwe aza gukora ko mu ibarabara. Nikatoka kule Mbanda na mguu pole pole Acava ku mpanda n'amaguru buke buke mpaka nyumbani. ashika muhira. Uko anishe wapi? Nilikuwa naishi Cibitoke wakati. Ico gihe yaba mu Cibitoke, ava ku mpanda agenda mu Cibitoke n'amaguru. Basi kafika ku nyumbani madame akambia bona una kesi 11. Ambwira ngo kushitse saa 11. Kambia ko kilio si watu wanalalaga apre unafika unalamka si unajitakiwa unajendea. Aravuga ati mukiriyo urashobora kuharyama mu vyuzu ukabandanya ubuzima bw'iwabo. Donc yaraye ko kiriyo. Basi pakaisha kama vile 2 jours nikaenda kwa papa Willy. Mu nyuma heze iminsi agenda kwa papa Willy. Umugore bibi yake akafika na nikamata na mimi. Umugore wiwe acaramufata. Ngo wanangu ulimwacha wapi? Ngo umugabo wanje wamusize he? Wewe ndio utokana na bwanangu hapa. Chabati niwe mwaje n'umugabo wanje. Nikamwambia bwanako, yeba mimi si ile siku tuenda pamoja, akaenda mamfere, mimi kaenda mamfere yangu, mimi na bwanako atuko pamoja. Ati twarajanye aja mu vyiwe nani nja mu vyanje. Basi après 2 semaines haize 2 semaines njoo nikaenda niko natembea Katumba, nikafika na kumbana na yule papa Willy. Ari mu Gatumba cabona wa mugabo Willy. Nikamkuta na yeye alivimba migulu na tumbo ilishavimba. Acabona vimvya amaguru n'inda iravimvye. Bo tukaikala mimi tukaongeza vie, bona ushakuwa hivi ni vitu gani? Aramubaza tukwereka mutamumeze gutyo. Akambewa acaramubwira ngo wewe unajua kama tukifanya kazi kikitushinda kisi tunapataga pinisio. Ngo ntuziyo badutumye gukora akazi nitugakore neza ko duhanwa. Akaniambia sasa mimi pete yangu mimi nakufa. Acabati mwana wancanke mutoya wanje jewe ngiye gupfa. Akia kanambia hivi, aramubwira ariko kumfuata shetani, acambwira ngo gukurikira shetani ni shida sana, ni bibazo bikomeye cyane. Sasa gisi wewe ukingali na hesabu mingi mkichwa, acambwira ati wewe kugifise ibiharuro mu mutwe, we achana na njia, wewe rekana ni inzira. Mungu atakusaidia utazala, ati Imana izogufasha uvyare, alafu nezo pesa uko unatafuta utazipata, kandi nayo mafaranga urondera uzoyaronka. Basi nikafika na chana papa Willy. Aho bacha baravana na papa Willy. Après 2 jours bibi yake akanipigia simu akambia kama papa Willy anakufa. Inyuma y'imisi 2 umugore baramutelefona amubwira ngo Willy yapfuye. Basi kwenda kumuzika, agenda kumuhamba. Basi nikafika natoka, nikafika nakuya, nikaikala sasa njoo nikafana kumana sasa na Jean Claude, njoo nikafika sasa na Joxi. Ico gihe rero niho mu nyuma yaciye ahura na Jean Claude, ubuzima burahinduka n'ibindi. Basi na njoo nikaanza mtoto wa kwanza, aravyara umwana wa mbere, na hivi niko na mtoto wa pili, urafise n'umwana wa kabiri, umugore we havuye avyara. Ndio kusema shangu iliendelea hivi. Uko niko ivyiwe vyagenze. Tumukomera amashi menshi cyane. Nikumbushe, nani alikuwa murozi mu familia yako? Alikuwa anataka kukuachia nani heritage? Baba yangu, nani babu yangu. Sekuru wiwe yari umufumu ashaka kumusigira iragi giwe. Lakini kama ni bibi yako alikuwa muombaji. Mamangu ndio muombaji. Mama wiwe. Kuko hari kindi yasimvye yarabaje ati kubera iki ibintu bitagenze gucaca mugira ngo bashaka kumwakira nk'ikimazi, basanze mu maraso yiwe harimo isengesho ry'umuntu yahoza musengera. Ninde yagiye kuvuruga ivyo? Mama wiwe umusenzi. Sekuru wiwe yashatse kumusigira iragi, mugabo mama wiwe yahoze amusengera. Bageze kumwakira basanga mu maraso yiwe hariyo kode yasizwemo nande na mama wiwe. Haleluya, haleluya. Munyemere dusome umurongo umwe gusa. Ibyashuwe Yohana 18. Tumukomera amashi asubire mu kibanza. Ejo tuzoca tubandana. Ndasoma ku murongo wa 3 cyadusima no ku murongo wa 11. Aha niho ngomba uyu munsi ndabasezererere, hanyuma tuje tubandanya ku munsi bwejo. Muri ino ntahe hari ivyo mwumvise bisa n'ibyo tuko turavuga. Haleluya.
isi y'imwemu irakorerwa mu rudandazwa. Gusa ikibabaje benshi ntabyo bazi. Ukayangana kwa bamwe kuribwa bakabaho ubuzima bw'abandi. Aha. Kuko amahanga yose yanyoye vino. Iyi vino tuzovuga ibinyoma urya nyina w'ibihumanya vyose anywesha abantu kandi madomene yose kuri ya misozi indwi yose. Nababwiye ikibabaje, mwumvise caka ingorongora bashatse kukimwiba, bari bande? Abapastori. Shengero turi mu gihe cyane nyuma, si umuntu wese avuga Yesu bisobanura akava ku Mana. Ariko Yesu yaravuze ngo mubarabire kuvyo bama. Very important. Pastor turavugana n'abakozi b'Imana bambwira ingene umuntu aza kuyaka avuga ngo namye gukina rudo guca ndaza nga afise igikorane agaca agenda agakina rudo agasohoka akaryoherwa amagaca aza nga kwigisha. Ngo sivyo dukura kure biri natural ni ibintu biri natural. Mbabwire umuntu akubwira yuko ari ibintu bipfa kwizana, uyo muntu mugire kamakenga. Ntushobora gutena muri buno bwami utadisposa ibigwanishwa vy'intambara. Umuntu ubona adasenga, umuntu ibijaye no gusenga, narababwiye birose cyane kumenya uri kara prospera kubera amarembo y'Ibabuloni n'uri kara prospera kubera igicaniro cyo mu bwami bw'Imana. Barabire ku buzima babanyemo n'Imana. Umuntu abaye hadatinya Imana, tubaha Imana, umuntu abayeho atirindi cyane igisa naco, uyo muntu n'umukozi w'amarembo y'Ibabuloni. Kandi abo bazatwuzuyemo. Hari abantu muhura ubuzima bw'amasengesho bugakama bukayonga. Hari abantu muhura bakutera intege nke, kumbe waranguwe. Siriko muri ko muranyuva. Umuntu muhura akakwereka ko icyaha nibisanzwe. Umuntu akwereka yuko uravyumva Imana iradutahura. Mwumvise muri ubwami bw'umwiza, iyo ukoze ikinyuranye n'ico bakubwiye baraguhana. Bamuhanishije mu kumuca intoki. Zari zakase rumwe nigwa atashoye kurekipera, izindi barazishonye ziragumako. N'ubu biravira bibona rumwe gwaragiye. Just kubera ko yakoze ikinyuranye n'ico agomba. Numva ameni meze neza. Kuko amahanga yose yanyoye vino nizo burake bw'ubusambanyi bwiwe, kandi abami bo ku isi basambana nawe. Umviriza, abadandaza bo ku isi batungishwa n'ubwinshi bw'ibihinda vyiwe. Abadandaza bo ku isi batungishwa niki? N'ubwinshi bw'ibihinda vyiwe. 11. N'abadandaza bo ku isi barakiririra, barakiborogera, kuko umviriza atawukibagurira ibisorano vyabo bizanwa n'ubwato. Mushoza ngo and the merchants of the earth weep and mourn for her. Wa mugore, since no one buys their cargo anymore. Nta numwe kibagurira ibidandazwa vyabo. Bitewe niki? Icyatuma badandaza ni kubera urya mugore. Urya mugore yakiriwe ku rubanza, ibidandazwa vyabo biraheza bikabafako ubusa. Haleluya. Haleluya. Mu bidandazwa vyabo, uyu munsi muvyumve neza, niho ngomba kubasezera. Mu bidandazwa vyabo. Ma verset 17. Okay? Sorry, 13. Bacha badondagura ivyo bidandazwa. Hari ivyo muzi, mugabo ngoma nakira tanso yanyu kuvyo uyu mugore adandaza benshi batazi.
n'ibisosa byitwa mudarase ibi biboneka, imbazi n'imibavu n'amavuta amota neza, amavuta amota neza. Vuga ikindi kintu, ntugapfe kugura amavuta, ntugapfe kugura impuzu wishire ku mubiri wawe utayisengeye, kuko mu mavuta benshi mugura hariho amavuta adakogwa n'amayizine yo ngaha muri nosi, ariko agurishwa n'uyu mugore yicaye kuri iki gikoko gifise amahembe ndwi. Mu byo bariko baravuga dandaza, bavuze ngo n'amavuta amota, sama parfait yose nuko atayibabwiye. Icyatuma bagenda ku muhanda ntibababone, hariho parfait bisize bagaca baba invisible. Hari abantu abamahidoni babagendera n'abafamidoni babagendera ari kubera amavuta bisiga. Hari abantu sinzi na experience maze kugira, biva ini muzi kanaka mwambara, uzosanga misose iyo muzi wayambaye cyangwa wiri uyambaye imisose mwijoro urota ibintu biteye ubwoba. Byarigeze kumbako ivyo dandaza amavuta mwota neza n'isenga. Bavuze isenga ariko ravuga the oil n'abakino kintu, frankincense, wine and oil, fine flour and wheat. Bavuze ngo fine flour bariko baravuga n'ama parfum. Hari ama parfum y'abadayimoni uyifashe babwire babantu bimwe, nta muntu aragura impuzu akabura amahoro bikanga kiyo mpuzu yambara kandi ari nziza. Nta muntu barahakado mugabe kadakumvira mu bujije amahoro, nta kintu kibikirimo wayihabona n'umukunzi mugabo umutima ukakwankira. Mwemera karakubwira ntushireko, turi mu isiriko hombe iberamwo byinshi binyegezwa byinshi. Mwumvirize gatoya, n'intama n'amafarasi, umvirize n'imikogoti. Niki ibindi byose turavyumva, ni ibintu umuntu yumva ko yoshobora kubona, ariko umviriza iyi article badandaza. Uyu mugore adandaza imibiri y'abantu. Hano si bijanye n'umara ngo urumva adandaza umubiri, si ubudandaje bariko baravuga ngaha. Hari abantu bagura imibiri y'abantu, hari abantu bagura amapakti y'imibiri y'abantu. Umuntu bakamuha amafyigo atari gwiwe kwa muganga sanga ni futi, ukamenga n'umutama w'imyaka 95 kandi ari umujene akiri mutoya. Baraguze amapakti yiwe. Imibiri y'abantu, bavuze imibiri y'abantu basongera kandi bakavuga ngo n'ubugingo bwabo. Mucyongereza bavuga ngo and bodies and souls of men. Aha niho tubona abaririmbyi bamwe bakomeye. Hari abo bahora bahurira muri iyo monde satanique, babaririmbyi b'ivyamamare, ariko ugasanga yaramaze kugurisha igihande c'umubiri wiwe, baramaze no kudesida n'indwara izo umwica, akabaho abizi neza yuko hari igihe atazorengana. I told you abanga narababwiye umupapa nasenge bamuhaye kubona mugaba mutwara imyaka, umunsi umwe igihe cageze ahance ngaruka inyuma. Ivyo naza kubigarukako nako nababwira abapasiteri ingene mu 2007 nari muri retraite ibukeye, hanyuma aho hantu ndahasanga bazanye umujene w'umuseyi yitwa Abubakar yahunze kubera yuko igihe cyo kuza mu isi y'umwiza akaza kurangura ibyo arangura akaza kabidandaza, hari igihe bari bambwiye ko niyamanuka atazosubira kuduga. Icyo gihe kigomba kugera barufise amasezerano be na sister wiwe asarakizo akijizwe abarabaye panye. Haleluya, haleluya. Aza kurondera sister we yumva ko yakijijwe, bawe aramubwira ngo jewe narayisemwo uwundi mwami sinkigarutse muri bijya bintu. Nawe yibutse ko amatariki yegereje twahuye muri iyo periode, nawe acarakizo. Umunsi adesida gukizo yabonye umuntu afise Bibiliya, yumva ngo uwo muntu afise amahoro, aramukurikira
agiye ku mupastori ngo amusengere yagiye aravomisa imibiri y'abantu. Umupastori sinamuvuga mu ishengero mwamuzi aramwirukana ngo azanye impemu mbi. Yagiye mashengero 3 hose baramwirukana. Baca muzana aho hantu narindi. Ibintu nabonye ico wo kwibaza kari science fiction. Nabonye umuntu ashobora kuduga ikibambazi nkiki. Wano kunyene hameze gutya akaduga agahagarara hariya hejuru. Nk'akayabo. Haraza amademon avuga icarabu. Baharira mu cyarabu besha ntitwumviye bariko baravuga. Mugabo ngo bariko baramubwira ngo twakugize ico uri uyu munsi, twarakwambitse, twarakwigishije, twaragukujije, twaragutembereje amahanga. Inkuru y'umwana isubira inyuma. Bica binyibutsa kandi umugore w'umwambassadrice yaje kundondera muhira. Je barambwira ngo hari umuntu yaje corps diplomatique nga ndiyumvira uwo muntu wose corps diplomatique tuzinanye ndamubura. Mu nyuma igihe kimwe turahura. Acarambwira ko mu muryango wiwe hari ibintu bigeze kugira ibi vy'amahitwere aho mu buyenzi bayita gutamba imizuka. Ivyo nzobe nazi koza ku mwanya wo kubivuga mugabo nazi ko ndabivuga ejo. Muzobinyibutsa. Bariko barabigira haza gashuru. Aho se uruwo vyumva nyene niko guterekera kwabo. Ivyo benshi ngaha iwabo bahoze bakora. Impemu mbi ntipfa kandi gicaniro ntigipfa kiretse iyo gisambuwe kigasubirizwa n'ikindi. Haleluya. Umwe mu bari bari kumwe niwe yabimbwiye. Arambwira ati cyatumye ndakurondera. Fise umushoferi yasubiriyemo inyigisho wigishije ku radio Destiny FM. Ati nsa numva niwe wenyine woshobora kuntabara ayo ngowe. Umugabo we yamafise amaposte akomeye. Mugabo ayo maposte ayaronka bigenze gute yasacrifiye uruvyaro rwiwe. Yarafise umwana umukobwa yavyawe ko n'abagabo 5 ntaragira mariage gushika no uyu munsi. Acarambwira ati umwe mu twari turi kumwe acaranyika. Hari abantu bamwe bavuga ngo ntibazi irengero ryabo ariko baguzwe imibiri y'abantu n'ubugingo bwabo. Aba n'abantu hari ijambo ry'igifaransa akoresha rehovena n'abantu n'umuntu ashobora kuba yaratwawe batazi ko uwo muntu akiriho mugabo umunsi umuka musanga mu kindi gihugu. Uyo bariko baragira ivyo bintu ayo mahitweri yakamanganiye aho hantu nyene imwe mu bizaraje zimutwarira aho hantu nyene. Umunsi umwe tuko turasenga twisonzesheje. Yarambwe ntari kimenyetso kigiye kuba. Yarafise park ahantu nyene yarafise ihoteli. Uwo munsi hapfuye ibihuna batashobora guharura kubera amasengesho twasenze. Le monde spirituel satanique existe kandi iri réel. Turagenda n'abaje bayo ntitubamenye. Bamwe bambaye amakoti nkaya nambaye kandi bavuga ubutumwa bwiza. Haleluya. N'imibiri y'abantu n'ubugingo bwabo. Umuntu akagenda. Wa mpapa nako ndababwira. Iyo ndazikwiye tumayaje nayigize. Umunsi namusengera mwijoro ibintu byose byo mu nda byarahagaze. Bamutwara kwa muganga bambwira ati uyu muntu asa nk'uwapfuye. Kaya kantu gapima gutera ku mutima kare kugatera kuri 10%. Cyangwa ati naho yokira nashaka kuzuba muzima. Sense kuko yatwaye umukobwa wanje. Sense sinovinja mu detail. Mugabe Imana imbwira ngo ubuzima bwiwe bwaragurishijwe. Yarigeze guhuma ari umwana muto. Bamujana i Tanzania umupfumu aramuvura arasubira arabona. Mugabo aca mushingira igihe ahane rero hagurishwa imyaka ubuzima bw'abantu ati iki gihe niyakigerako tuzoca tumurekipera imyaka tuyihe abandi. Ico gihe kigeze naho yashikirwa n'ivyo. Jimbere y'Imana ndasenga. Ryari ryambere Imana imbwiye ikintu yambwiye ico gihe. Ati vyo urakora byose nta na kimwe kiza gukunda. Ariko ni wakomeza gusenga hari aho no kubwira ubuntu uyu muntu agatabagwa ariko ubundi amasezerano yamaze gusinywa. Amasezerano n'amasezerano.
aha benshi muri victime y'amasezerano mutazi. Amen. Imibiri y'abantu n'ubugingo bw'abantu. Mugabo siniko mwavyumvise hejuru ngo n'abadandaza duga kuri 11 turangize, n'abadandaza bo ku isi barakirira barakiborogera kuko atawukibagurira ibishurano byabo bizanwa n'ubwato. Imana ikeneye kudushikana na yuko niba atanga commande y'uwawe canke uwawe, abo bantu bidakunda ko bashobora gukora iyo business. Siriko muriko muranyumva, aho n'ivyawe bafise babipfana kubera iki ntibikiri valable, twashoboye kubirekupera. Muriko murava muri cyo kibanza uruvyaro rwacu, aho Satani atagwitamba kumuvyimba ariko ruba ibishorano badashobora kugura. Banavuze ngo uyu bavuga ati uyo ntibikunda kuko uyo hari rindi sezano rindi rivuguruza ivyo turiko turakora. Ni objective. Farao abwira Mose ati ntaco ni mugende, mugabo ntimugere kure. Ni mugende arabarekuye ariko ntimugere kure. Umuntu akagenda kandi vy'ukuri yagiye, mugabo ntashobora kugera kure kubera amarembo y'Ibabuloni yashinze ko umuntu atagera kure. Bahagurika amaguru yanyu. Luka 11:21. Ari umuntu atanga ikintu mbabwire ishengero ryo mu gihe cy'iherezo ribwiza gucika igisirikare. Umviriza, umuntu w'inkomezi afise ibigwanisho n'amajambo ya Yesu, iyo ateramiye urugo rwiwe ibintu vyiwe biba rabavuze ngo his goods are safe. Ibintu vyawe ndatuye ndi kuri kino gicaniro bitegerezwa kuba amahoro. Inyenyeri zacu zibwirizwa kuba amahoro. Avuze ngo ibintu vyiwe biba amahoro. Ikintu cyose gifatanye na wewe ndatuye kiba amahoro. Umviriza 22. Ariko umurusha inkomezi, iyo aramutse amuteye akamunesa amwaka ivyo agwanisha byose yari yizigiye, akanyaga ibintu vyiwe akabigaba. Harovesi ivuga ngo when a strong man like Satan, ni King James. Umuntu w'inkomezi ngo iyo aramutse amuteye nta kindi tubayemo muri kino gihe, tubayeho tugwana. Ni New Living Translation, okay? Having go for when a strong man like Satan is fully armed and guard his palace, his possessions are safe. Okay? Next verse. Until someone even stronger attacks and overpowers him, strips him and his weapons, and carries off his belongings. Hejuru bavuze ngo garuka kuri juste turangize dusenge. Umuntu w'inkomezi umviriza ameze nka Satani, like Satani. Muriko murayibona ufite ko avuga wewe na n'ubwami bw'umwiza. Iyo ateramiye urugo rwe arafise urugo rwiwe, avuga ngo his possessions are safe. Donc icyakora n'ukurinda ivyo afise. Mugabo ivyo afise mu vyibuke neza yuko sigwiwe n'ivyo yivye. Yesu yavuze ngo ni gisuma kizanwa no kwiba, kwica no gutikiza. Ivyo afise n'ivyo yivye. Igikenewe ni giki? Nuko uwundi muntu wundi amurusha inkomezi, uwo ni wewe ndiko navuga muri kiro kibanza. Iyo aramutse amuteye, tuteza kumutera kuko ivyo afise n'ivyo yivye biwacu, n'ivyo yivye na twebwe nyene ubwacu. Kugira ngo tubigarukane, Imana izorema bishasha. Imana izotwuzuza inkomezi zo kugenda kubirekupera aho birindiwe.
Kurusi Nkomezi 22 iyo aramutse amuteye tubiza kumunesha mu izina rya Yesu. Naravuze duteza kumunesha mu izina rya Yesu. Naravuze duteza kumunesha mu izina rya Yesu. Ino misindwi ni misindwi iyo kuduha kumunesha mu buryo bw'uko tumwaka ivyo agwanisha vyose. Mu vyo agwanisha harimo gwa rudandazo rwo ku marembo y'i Babuloni. Haleluya. Akamwaka ivyo agwanisha vyose. Yari yizigiye akanyaga ibintu vyiwe. Raba kino kintu agaheze kagira iki akabigaba. Ntibavuze ngo Satani nakomeye. Abababwira kandi akomeye barababesha. He's a strong man. Akeneye ukomeye kuruta uko akomeye. Ashobora kumutera. Mushobora kugira ngo overpowers him. Akamugira ku bushobozi dena karikipera ivyo yatwaye. Nimba umuntu ari muri kiro kibanza numva ameneyewe hano hano. Nimba umuntu ari muri kiro kibanza numva ameneyewe hano hano. Nta cawe kizokwama kizohora kizoguma mu nzu ya Sekibi mu izina rya Yesu. Narivuze nta cakugenewe kizoguma ku kirimba ciwe mu izina rya Yesu. Ivyawe bibirizwa kuba kuri wewe, ivyawe bibirizwa kubana na wewe, ivyicubahirizo ryaguteguriye bibirizwa guhorana nawe. Numva ameni yanyu muri kino kibanza. Haleluya. 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 Abo yanyaze uruvyaro, abo yanyaze inyenyeri zabo, abo yanyaze amagara yabo, abo yanyaze imyaka yabo, atana kimwe kivuyemwo. Biravuga ngo ivyo urabikora nanze ngahora, ukiyumvira ko muhanye nawe gose, ariko nzoguhana mbisize imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Haleluya. Munyemere somo umurongo umwe hama dusenge. Murabinyemereye? 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 Irukanga. Abikorino ba kabiri igice c'icumi kugira ngo nta kundi twagushika kuri sisi. Gatatu kuri gatandatu nyarukiriza dusengere muri aya majambo. Naho turi n'umubiri ntitugwana mu buryo bw'umubiri. Haleluya. Haleluya. Naho turi n'umubiri ntitugwana mu buryo bw'umubiri. Umurongo wa 4. Kuko ibigwaniswa vy'intambara yacu atari ivyo mu buryo bw'umubiri, ariko imbere y'Imana bifise ubushobozi bwo gushingura akarimbi. Numva ameni y'abantu biteguye gushingura akarimbi muri kino kibanza. Ibigwaniswa vy'intambara yacu nivyo gushingura uviriza ko Farawo avuga ngo ugende mugabo ntugere kure. Iryo jambo ntizokugira ku bushobozi. Ako karimbi turagiye kugashingura mu izina rya Yesu Kristo. Ko Satani akugerera haraho utarenga, ivi uyu munsi birangire mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Ku murongo wa 5. Dushingura imari n'igisizwe hejuru cyose kihashiriwe kugwanya Imana. Ibi nzobivuga neza n'ubupfumu. Nico Satani yakororewe, nico cyacumye yirukanwa n'urudandazwa rwiwe, rwacumye yeshanze ibintu, afata ibintu by'abandi akabigira gwiwe, akabaha ibitari gwabo. Nico Imana amuhoye. Ukuri ko kugwanya Imana. Bavuze ngo dusingura imari n'amanama yo ku marembo yiga ukungena ivyawe bidatera imbere, yiga ukungena inyenyeri zawe zibwa, yiga ukungena uvyaro rwawe rusakarira Satani, n'inama ziga ukungena uhomba we udandaza, n'inama zizame kugira ngo zikeye amaskandari mu bikorwa vy'Imana, n'inama ziza hamwe kugira ngo zisese amaraso y'abera. Ariko avuze ngo dushingura imari n'igisizwe hejuru cyose. Imana majambo n'igicaniro cyubakwa kiyasiriwe kugwanya Imana. Uviriza dufata mpiri ivyiyumvirwa mu mitima vyose ngo tubigomorere Kristo. Umurongo wa 6 rero. Iri profesi y'ubuzima ari muri kino kibanza. 1 2 3
twiteguriye guhana ukutumva cyangwa ubutumva bwose. Numva ameni y'abantu biteguriye guhana ubutumva bwose. Haleluya. Suruhusa tugiye gusaba, tubifitiye uburenganzira, tubifitiye ubushobozi n'uburenganzira bwacu. Guhana, vuga ngo guhana, vuga ngo guhana. Ndagiye guhana uwacumi umuryango wanje ukena. Ndagiye guhana ucumi mu miryango yacu hatabaho kuramba. Tugiye guhana ucumi igihugu cy'Uburundi kitazamuka ngo kigere mu by'Imana yagisezeraniye. Iyo duhanye ubutumva bwose, hari abantu baca bumva mu buryo bushitse. Muri majambo igituma batumva ni kubera ubutumva bwo ku marembo. Uwatuma batumva bakomantaza imitima. Iyo ahanywe abo yafashe arabarekura bakidegembye. Haleluya, haleluya. Dutaritse ibiganza vyacu, rasa brata shakatatos. Dutaritse ibiganza vyacu imbere y'Umwami Imana. Ndagomba umuntu muri kino kibanza afata kanya gatoya ko guhana ukutumva kose mu muryango wiwe. Guhana ukutumva kose hejuru ubuzima bwiwe. Guhana inama zose ku marembo y'i Babuloni. Zamwijwe ryawe kanya gatoya. Ntibihagaze ku bwenge bwacu, ntibihagaze iyo dukomoka, ntibihagaze kuri iki canke kiriya. Ariko n'igikorwa cy'umuhemu kibwirizwa gukogwa ku marembo n'izina rya Yesu Kristo. Rabroza bakasataya. Singura imari zose n'igisizwe hejuru cyose kiyasiriwe kurwanya Imana, kiyasiriwe kurwanya ukugira neza kw'Imana hejuru ubuzima bwawe. Zamwijwe ryawe muri kino kibanza, zamwijwe ryawe muri kino kibanza. Amatransaction yose yabaye, ibidandazwa byose byahererekanywe, Satani atarabifitiye uburenganzira, ataravyemerewe. Uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo, uyu munsi mu izina rya Yesu, abari babifise batangure kuboroga, abari babifise batangure kuboroga. Ngo abadandaza barabiborogera, abadandaza barakiborogera. Yukata ukibagurira ibisorano byabo, yukata ukibagurira inyenyeri zacu, yukata ukibagurira imyaka yacu, yukata ukibagurira amadestine yacu, yukata ukibagurira indoto zacu. Zamwijwe ryawe cy'urubanza, twiteguriye guhana. Hana, twiteguriye guhana. Hana, twiteguriye guhana ukutumva kose, ukutumva kose. Biravuga ngo icumu ry'umunyakibi ntirizohora amahema y'abagororotsi. Oya, iki nico gihe cy'uko dusingura icumu ryose ry'umunyakibi mu mahema yacu mu izina rya Yesu, mu masengero yacu mu izina rya Yesu, mu miryango yacu mu izina rya Yesu, mu mabizinesi yacu mu izina rya Yesu, mu makontra yacu mu izina rya Yesu. Ubwami n'ubw'Imana yacu, ubwami n'ubw'Imana yacu, icyubahiro n'icy'Imana yacu, ubwiza n'ubw'Imana yacu, ugukuzwa n'ukw'Imana yacu. Ntazosangira icyubahiro n'umwana w'umuntu, eka ntazogisangira na Satani. Niciwe wenyene, niciwe wenyene, niciwe wenyene. Tumukomera amashyi menshi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kakabasa katatush. Asana na hado boshides. Pevo sobra hadadesha.
urakoze urakoze mwami w'abami urakoze mwizigirwa biravuga ngo icumu ry'umunyakibi ntizohora mu mahema y'abagororotsi siko bizohora iyo injustice siko izohora izo ndwara zamaziza zikurakuranwa ku buzima bw'iwawe siko bizohora utaritse ibiganza byanyu Bana turakiriye umugisha wawe turakiriye umugisha uturuka ku gicaniro cyawe turakiriye gushitswa kw'amasezerano yawe ku buzima bwacu ntituri mu bazo kugwa hano muri no si batabonye gushitwa kw'amasezerano yawe turagushimiye umugisha wo kugara akanwa k'intambwe mu izina rya Yesu Kristo kuzimya ubukari bw'umuriro mu izina rya Yesu Kristo no kubohoza ababoshwe n'ibiyeboshwe byose mu izina rya Yesu turakiriye gushigwa hejuru turakiriye kuganza ku misozi indwi wa mugore yari yicaye ku izina rya Yesu inkozi z'ibibi zarungiswe nawe nta bubasha nta n'ubushobozi zifise kuri twebwe mu izina rya Yesu barunamye baratemvye mu izina rya Yesu ariko tweho turahagurutse turemye mu izina rya Yesu amashi menshi ku mwami w'abantu